Donc kwagira umuhungu mukundana mu gusohokana. Nayigeze no kugira batarishari. Je ndi umusire queen yiyemera. Mama izina turaryakiriye basi. Ego turabase. Umviriza S. Lali biramaze gushika kaja mu rukundo. Jewe. Urukundo ni giki? Hariyo ababono bazi ko purupati bambara ikanzu. Urumva? Je mbwa ni mtsotso wa mjini. Yeah. Ndaje. Navukiye Bujumbura. Manzu ndabe. Hello guys, kuri Mikonzad Habib twaba turi kuri MPR TV. Inyuma ya kamera akaba ari Emma Blue. Twaba turi mu Gatumba kuri anniversaire ya Lali Gomez Christiana. Aha mahakaba hari abakobwa beza ibyuki. Mister, how are you? I'm fine. Uraho Jewe ndaho. Witwa gute? Je nitwa Irumva Diego. Aha, Irumva Diego, mbona mengo umuntu w'umuchef cuisinier hano? Oya, sindi umuchef cuisinier. Ego none uri muri iki? Ahubwo jewe sanzwe ndi CEO, Chief Executive Officer wa Cocktail Red Foundation. Nkora ibintu by'ama cocktail. Aha ngomba nkore amajus naturel abantu bashobora gufata bari muri birthday ya Christiana Lali Gomez. Iyi birthday rero nabategura ibintu bitandukanye, ndakora ama cocktails sans alcool, hamanga bakorera nandi ma cocktail avec alcool. Rero ubu nibyo dusanzwe turimo, ibi nibikorwa bya mbere twita decor muri uyu mwuga wacu. Tukaba dusanzwe dukora rero ama anniversaire, ama mariage n'amadote ku barundi babyifuza kandi basanzwe babikunda. Hama murabona ingene biko birategurwa. Urubu rero n'urwego rwa mbere twatanguye rwo gutangura gukora akazi. Ni decor rero nako ndababwiye mise en place yo twayihejeje muriko murabibona rero ibikorwa biko birabandanya. Nuko rero merci urakoze cyane hama imyiteguro myiza. Ego merci. Hama ubu tukaba turi kumwe na la madame de l'anniversaire. Belle demoiselle. Bite? Savana. Uraho? Sava. Ego witwa gute ku bantu batakuzi? Abantu batanze bya vrai. Bon, nitwa Christiana Lali Gomez ko batanze. Ego Christiana no si l'anniversaire yiwe joyeux anniversaire. Si Christiana uraryohewe cyane. Ego vraiment ndagyoye n'abantu batarafi. Babihega muntu. Babihega hariho abaza kwambara bikini. Hariyo ababono bazi ko purupati bambara ikanzu. Baje bambaye impuzu zisanzwe kandi tubashira muri video. Oya ntibaza mu bisanzwe. Mwavyumvise abantu ko baravuga yuko baje kumwononera urubanza no musi muri video. None la madame turashobora kukubaza gatoya gusa. Yego nta kibazo. Twebwe twarigeze kumva yuko ubu nyangutakiri CEO wa Dream Beauty byo bari byo. None nibyo dushaka kumenya, jewe uwo yabahaye ayo makuru muzoje mugenda mu mubazi aca bahaye nyere. Jewe navyonzi none kuri Instagram yayo handitse ko CEO ari ko ari wewe. None bonne. Aba haters mubabare iracari yiwe. Sigurire impamvu abantu bavuga ivyo ni kubera muri iyi minsi tumaze iminsi tumeze nka batako barakora gose kubera hari ibintu niteguye kugura vuba. So niyo mpamvu nabaye nk'umugara gatoya. Donc mu minsi iza on reprend le travail. Mugabo turakora mugasi cyane nkake. None nk'abantu batazi Dream Beauty hari iki hari umuntu aje uhabona ibiki? Muri Dream Beauty ni institut de beauté. Dukora abantu mu manza mu wiki tusa.
Okay, none nk'umuntu yoba bakeneye yo baronka gute? Hariyo Instagram yacu, twose page ya Instagram, page ya Facebook, n'ama contact yose biriko. Vyose umuntu abakeneye ko mumukorera ibintu vya maquillage yo baronka. Hama hari abantu bakunda kuvuga yuko uri umu slay queen. Mana bese kumbaza ngo ndi slay queen. Uyu byo bari byo. Za cette fois si rero ngomba mvuge je ndi umu slay queen yiyemera. Bama batubaza mu ma interview yose twara base queen ama izina turaryakiriye base ego turabase ubiriza SQ yemera. Okay, ariko ubuzi gituma bakunda kubwira ivyo bintu boje ntavyo nzi ariko urazi gituma babitubwira kubera duteka bose atovye turatovye none wowe mbona gutse urashusha vraiment nyo cyagiye twari Dubai ako kantu wambaye none wakaguza ngahe bizawugiye yari Dubai naruze mutanzi ego ya nivyo fise ni za blanc mpindura mu mwanya babwira za blanc aha malali twari twifuje kumenya hari abantu babonye amafoto yawe waduze ruguru wari mu biki ruguru na famille mwese bino nk'ivyo ruguru yego mwari mwaduze bon mutembea none ruguru bajira gukora iki petete wari wagiye kugatumba mona ngwa je umviriza ndakubwiye yego jewe akavuga umunsi ngo nagiye ruguru ngo nari ngiye kugatumba none jewe navukiye Bujumbura ariko papa wanje yavukiye ruguru urumva je mbwa ni mtoto wa mjini ndaje navukiye Bujumbura manzu ndare navukiye Bujumbura ariko bon comme turabarundi benshi baca kugatumba nari nagiye kwa mami nimba ari dernier none mwayo makuru muyakura ewe stati zawe ibintu vyawe turabibona mu bisanzwe ego hama none urafise umuboga amaruzuye hariho umuboga usanga twese dusangiye ko na wawundi wawe wa self confidence wawundi gwawe vuga ati umuntu wanje nibitseko je ntawe mfise vraiment je suis célibataire uri umuseribateri andurisigan none mugasimera nka babandi bora bavuga ngo ungeneye ngo asange kuri je ni umuseribateri mugabo yitahuye okay hama nashaka kubaza agatoya gusa lali nka lali urifuza kubiki mu myaka nk'itaniza mu myaka 5 Chantuka mu myaka 5 vraiment ndibona ngeze hanu kure cyane parce que comme chaque personne j'ai des rêves, j'ai des ambitions, ndafise une vision y'ubuzima bwanje hanu nkeneye gushika so bitegeza kugira nyene muri wa myaka 5 ndafise hanu na bon imana tu sais on dit abantu barakora ibintu imana nayo igahindura so ushobora kuba muri iyo myaka zari byahindutse mugabo icyo nzi cyo imana ifite imigambi myiza kandi byose bizogenda neza lali biramaze gushika ukaja mu rukundo jewe urukundo ni giki amaze ngo yaramaze gushika nkaje mu rukundo ni inde okay ngo biramaze gushika nkaje mu rukundo ni giki definition ni ongereye donc kwagira umuhungu mukundana mu gusohokana nayigezo no kugira batandishari donc tabese mukomanda beje banyi okay warigeze gukunda bazi ego vraiment nabaze none nkawe nk'umuntu wifuza kuzogira umukunzi umwe ukuvuga ati uyu muntu wanje wifuza umuhungu ameze gute jewe vuga ukundiza ari stylé aksoma he ari romantique ari drôle wifuza umuhungu ameze gute wewe ivyo bintu birumvikana nga birumvikana okay nivyo nyene hajeje kuvuga oya nabajije wewe ariko berega ikomeye wewe wifuza kubwawe umutima wawe ushakiki abeta shure umuronderere abeta shure abavuga oya ubushaka oya abeta shure kaga huwa katakanye sawe aya nakubitsa bo je shaka chambere umunga ari serieux muga none ndiko ndayivuga kugira bace bazoca bandondera oyaha urashobora kuba wifuza icyo wifuza wewe mutipa ari yibonekeze okay mutipa ari serieux mutipa zishaka mu buzima mutipa
ankunda ca mbere akanyubahiriza akamenya icari co wewe voilà. Hama wewe mu rukundo amahera hari isha sigura bien sûr que oui. Ego umviriza aragifise none jewe ko yavuze ko ndumusireye kwini nkundanya n'umuntu kenye wumva bishobora bigenda gutse donc wishakira ufisi kwacha oya bona tubari menshi gose mugabo kameme yambeshejeho none apana mbeshejeho wewe ko mbeshejeho n'Imana kameme mugabo amahera nyene y'igisireye donc uzura slayinga mu muji byose titri aba bantu izori kazi reka mvuge ibintu bimeze neza bazabandika ngo twavuye ngo gashaka abagabo batu oya wotubwira ingene amahera c'est nécessaire sivyo c'est ton ajout voilà c'est ton ajout et ça hola voilà kandi ça pimente la relation kubera nta kuntu misi yose woza undaba ngasumbwira ngo jeri ngo sohoka ndi hanze nkaca misi yose duhagaze kwirigara ifa kumbwira sohoka ndakujane kiribigade sohoka ndakujane Dubai ndibaza abasore bo mu muji mwahora mumuhonokera pardon arabahaye désolé ati désolé tiri mu mubabarire nta mahera mufise niko avuze he hamala ndi urakuze ngo nta mahera afise none wishi donc ngo ntayo mufise dimo yo umviriza yo mana kubera ikindi ko ndavuga ibice baranyica mu commentaire mumbabarire mwambwa mumbabarire iki none yose mabusha okay sawa wewe vuga ikiri ku mutima yego wewe umuhunga ndafise amahera oya simvuze amahera hari amahera n'amahera yego hari amahera usanga ari asanzwe dumwe amahera utuma murafungura murabeho neza murasohoka donc ntimufise ntacubuze urumva donc amahera tuma relation yanyu imera neza je namuhora ndababwira ati none wewe uri umukobwa urakeneye kuja dufate jewe ndakora ndaronka tugiye twiwanje ku ruhande nkimenye ibintu bimwe bibi ubwo wewe uri umubono wirirwa uriko urasreyinga ibintu utafise hama ukacuja kurondera umutipe wa desa kugira ngo iyo uko gusrenga kwawe bitoke ifo kurondera umuntu afise amafaranga mugabo jewe vraiment none jewe sinzi babaze